Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake batanguye kuva mu gacerere bakamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari padiri wubahutse abwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko akwiye gutanga imihoho, kandi akaba yamubwiye ko ari umucengero kubera amakosa akomeye cane kandi ateye ubwoba amaze igihe akorera abarundi, kugeza naho uwo mupadiri yabwiye Perezida Evariste Ndayishimiye ko atakigongwe afise, ahubwo amubwira ko nyabona igishoboka kandi cyihutirwa ari uko yatanga imihoho akava mu maso y'abarundi, kuko biboneka neza ko atamurongozi umurimo, kuko ibyo amaze iminsi akorera abarundi birateye ubwoba, nko kuvuga ko abarundi bahaze kandi inzara yenda kubica, kuvuga ko abarundi bafise ibyankenerwa nka byose kandi ibintu byaramaze kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Umupadiri yahaye ubutumwa bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, amusaba gutanga imihoho ku buryo bwihuse, amubwira ko nadatanga imihoho ibyo agiye kubona mu minsi iri imbere azabifatisha yombe, kuko abarundi naho bicecekera, naho batagira ico bavuga, ariko batwenga bababaye kandi barafise agashavu gakomeye cyane baterwa n'ibyo Ndayishimiye ariko arabakorera. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku mfu zitandukanye kandi ziteye ubwoba zimaze igihe zibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abatari bake bakavuga ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ikwiye kuhava ikagenda, kuko ntaco iriko irafasha abarundi uretse kugumya ibica ndetse no kugumya ikora amakosa akomeye cane. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, aka ni kakaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Patiri Viateri Ntarataze arahanura abategetsi kutiyobagiza amagorwa y'abanyagihugu, kandi akaba yahaye ubutumwa bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi avuga amajambo yuzuyemo agahemo no gushinyaguriza abarundi, akavuga ko ntaco babuze mu gihe inzara yenda kuzura inzara mu gihugu c'u Burundi. Umwungeri ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye uyu munsi ntago arangwa n'umutima w'impuhwe. Intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinywa, ariko Ndayishimiye we arabandanya kuvuga amajambo ateye isoni kandi ashavuza abatari bakeya. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwuma, uwo ntakwiriye kwitwa umwungere, ahubwo akwiriye gutanga imihoho n'umucengero. Umupatiri yemeje ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umucengero kandi ko akwiye gutanga imihoho, kuko kubona avuga ko abarundi badashonje kandi inzara yenda kubica, akavuga ko abarundi batanyotewe kandi inyota yenda kubica, ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba. Akaba ari byo uwo mupatiri yahereyeho asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho hakiri kare. Hariho abantu rero bumye badaterwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe. Umupatiri yemeza ko hari abantu rwose badaterwa impuhwe cyangwa se batirirwa bita ku munyagihugu, aho yagaragaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye atampuhwe na nkeya afisiye abarundi, kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze. Yavuze ko nyine kazima ari uko Ndayishimiye ahaze
akabona ko rwose abarundi bashonje ibyabo bitamuraba. Nk'akarorero mu Burundi bwacu umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kijya na kiriya agaguma agira ngo ibintu ni byiza ubwo intama zonezerwa nuko intama zitaryana zomuriye amenyo. Umupadiri akavuga ko rwose abarundi bari bakwiye kurya amenyo Perezida Evariste Ndayishimiye kuko aho agejeje igihugu ni habi cyane, haratemba kandi je ku mfiro. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukwiye gukurwaho kuko ntaco buriko burafasha abarundi, kuko ubu tuvugana abarundi batari bake bari mu mwiheburo uteye ubwoba baterwa n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi buboheye amaboko imugongo abarundi. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Ndayishimiye ataco yogeza ku gihugu uretse ko yotanga imihoho, kuko ibyo akorera abarundi ni agashinyaguro ndetse n'agahemo gakomeye cyane, kuko we atunze byinshi kandi by'umurengera agumya yiba abanyagihugu. Benshi bati uyu mupadiri yahanuye Perezida Evariste Ndayishimiye nuko abasendedefitede batigera bahanurwa, kuko ibiba n'uyu munsi birateye isoni kandi birababaje, aho benshi bemeza ko igihugu cy'u Burundi kigeze ahatemba. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabananize Mabayi, imbonerakure yishwe urupfu rubi cyane. Ikiziga ca Ferdinand Hatungimana w'imyaka 35 umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD carakotowe kuri uyu w'Imana uheze ku mutumba Manyama muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke buraruka bushira uburengero bw'u Burundi. Uburyo yishwemwo ntiburamenyekana, ariko bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi barahagaritswe. Aba banyagihugu biyumvira ko yoba yagandaguwe na bagenzi biwe. Ikiziga ca Ferdinand Hatungimana catowe hafi y'urugo rwiwe muri zone Buhoro. Kubw'ababibonye bamenyesha ko abantu bambaye umwambaro wa gisirikare aribo bazanye ico kiziga muri ico kibanza mw'ijoro ry'uwo wa gatandatu. Ababibonye babwiye SOS Media Burundi ko bamenye imbonerakure muri uwo murwi. Uburyo uwo mugabo yishwemwo buracarimwo igipfungu gikomeye cane. Hatungimana yahoze ari umunywanyi w'umugambwe Seneri imbere yo kwinjira muri CNDD-FDD muri 2022. Niwe nyine ubishirwaho. Amasoko yaho aba avuga ko umugabo asize abana batandatu, yahora yama yikekwa ko ari umusumyi w'urusaku. Umushuhirano indwi mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi barahagaritswe, bose ni abanywanyi ba Seneri. Musitanteri w'iyo komine aremeza ayo makuru. Jeanne Izomporera avuga ko igipolisi kiri ku kivi kugira ngo kimenye imvo n'abishe Ferdinand Hatungimana, ariko abatari bake bakavuga ko yoba yishwe na bagenzi biwe, kuko bari bamaze igihe bamwagiriza ko ari umusomyi w'urusaku, kandi bakaba bari bamaze igihe bavuga ko yaje muri CNDD-FDD ataje gukorera umugambwe mu by'ukuri, ahubwo yaraje kwikorera ibyo gusuma urusaku arusumira abarwanyi babarizwa mu gihugu ca Kongo ba Red Tabara. Rumongi naho umugabo yapfiriye mu bunywero. Ikiziga ca Vena Niyongabo w'imyaka 39 catowe mu bunywero bwitwa CRC bwo muri quartier Birimba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge umanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Kuri uyu wa mbere mu gitondo igipolisi cyahagaritse abakenyezi babiri bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara. Bw'umunyagihugu kubw'umuryango wiwe Vena Niyongabo yabonywe ubwa nyuma ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana. Yabwiye umukenyezi wiwe ko agiye ku isoko kugura ibifungurwa by'abana biwe. Hafi isaha 2 z'ijoro umukenyezi wiwe yaramuhamagaye, telefoni yiwe yarahamagara ariko ntawayitaba, niko abo bamuryango wiwe bamenyesha. Hafi isaha 9 z'ubuca niho umwe mu bapolisi yahamagara umukenyezi amubwira ayo makuru mabi. Kubw'abakozi b'ubwo bunywero, uwo mugabo yari kumwe n'abakenyezi babiri bariko basangira ibinyobwa. Umuryango w'uwo muhisi usaba amatohoza yigenga. Igipolisi cemeza urupfu rwa Niyongabo, cemeza ko cahagaritse abo bakenyezi babiri bakaba bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi c'intara mu kurindira ibizova mu matohoza. Vena Niyongabo yaba mu gisagara ca Rumonge, asize umukenyezi n'abana 7 n'ukuri bagiye kubaho
nabi cane, akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara mu gihugu c'u Burundi kuko biboneka neza ko ubwicanyi bwabaye ndansi. Naho Bukinanyana nako umutamakazi w'imyaka ishika 60 yicishijwe igipanga. Colette Nduwimana w'imyaka 39 yaricishijwe igipanga mw'ijoro ry'uwa 20 rishira wa 21 mu Kakaro. Iryo bara ryabereye mu gace ka Myave mu zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara c'Ibitoki uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu ntwaro muri komine bavuga ko amatohoza ariko araba amatatu y'amatongo yoba ariyo ntandaro y'ubwo bugizi bwa nabi. Colette Nduwimana yishwe n'abantu bataramenyekana ubw'ababanyi biwe. Uwo mupfakazi yabana n'umuhungu wiwe w'imyaka 22 yahwikiwe ari mw'itiro nk'uko bivugwa n'abamwegereye. Kwaguwe n'imiborogo kwashitse ku rugo rwa Colette harengeranye. Yari ku kanyuma mu bisanzwe n'ibivugwa n'ababibonye. Bavuga ko uwo yishwe yaheruka gutsinda urubanza muri sentare nkuru y'intara mu rubanza rw'amatati y'amatongo yo mu muryango. Amasoko y'imvaye yemeza ko uwo bugizi bwa nabi bwoba bufatanye n'iyo dosiye. Abanyagihugu babona ko bitumvikana ko umuntu yicwa muri zone Imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CFD ruguma ruzunguruka mw'ijoro mwitwaje nk'amahiri. Mu ntwaro muri komine bavuga ko amatohoza ariko arakorwa kugira ngo hamenyekane imvo z'ubwo bubisha bwatumye abishwe bagera ku bantu 70 bamaze kwicwa mu ntara ya Cibitoki kuva mu ntango z'uyu mwaka ku bw'ibitigiri bya SS Media. Ibi byose bikaba byerekana ko mu Burundi ata mutekano uhari, kandi bikaba byerekana ko ubwicanyi bubandanya, kandi bikaba biboneka neza ko n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataco buriko burakora kugira ngo buhagarike ako kabi kabishe. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko CNDD-FDD ikwiye gutanga imihoho kuko ntaco iriko irafasha abene gihugu, kuko biraboneka neza ko ibintu bimaze kugera ku murindi muremure, aho benshi bavuga ko Uburundi busigaye busa nkaho ata munyagihugu ugushaka kubugumamo, kuko abatari bake bashaka kuba bahunga igihugu. Rumongi abakozi barenga 130 bo mu bavuriro bishuza ibirarane y'amezi ava kuri 4 gushika ku 10 y'agahembo kabo. Abakozi bo ku mavuriro matoya mashasha 5 ari mu makomine ya Rumonge, Burambi na Buyengero barasaba ko boronswa agahembo k'amezi 10. Abakozi bo ku bitaro bya Bitare muri zone Minango na Birambo muri zone Rumonge muri komine n'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi nabo bamaze amezi 6 badahabwa agashahara kabo. Amasoko mu bitaro Amahoro avuga ko ikibazo c'ibirarane y'imishahara gikora kandi no ku bakozi bo muri ibyo bitaro biri muri quartier ya Birimba muri gisagara ca Rumonge. Bose basaba gutunganirizwa byihuse. Abakozi bidoga ko bataronswa agahembo kabo kandi badahengeshanya kwinjiza amafaranga muri ibyo bitaro. Bamwe bavuga ko batangishobora guhangana n'iduga ry'ibiciro ry'ibibonekeza ku masoko kuko ata buryo bumwe bafise bwo kubaho. Basaba ko ico kibazo c'agahembo kabo catorerwa umuti vuba bwango. Babona ko uburenganzira bwabo bwo kuronswa agahembo buriko burahonyangwa n'ishengero Anglikani ryo mu Rumonge ari naryo ribakoresha rikanatunganya ibyo bitaro nayo mavuriro mato mato. Amasoko mu buvuzi mu Rumonge avuga ko ibyo bitaro bifise ingorane zo kuronka uburyo bwo gukora. Ibyo bitaro byishuza amafaranga menshi bitararihwa n'ubushanganje bw'amagara y'abantu kubera ko nayo yabaheraniye amafaranga atari makeya. Ariko abakozi bo mu ibyo bitaro bakemeza ko igihe batatunganirizwa byanze bikunze bagomba guta akazi kuko amafaranga batwawe ni menshi. Amasoko mu buvuzi mu Rumonge avuga ko ibyo bitaro bifise ingorane zo kuronka uburyo bwo gukora. Ibyo bitaro byishuza amafaranga menshi bitararihwa n'ubushanganje bw'amagara y'abantu kubera amafaranga bitararihwa yabo byavuye bakoresha amakarata yo kwivurizako. Abana bavurwa ku buntu bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze.
ayo masoko nyine amenyesha ko uguteba kuriha ayo mafaranga bifise ingaruka zikomeye ku bitaro byigenga no ku bifise amasezerano na leta bikorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntumbero yo gushira mu ngiro izo politiki zibiri za leta. Iyo ngorane nuyo ku bw'ayo masoko isigura ko bimwe mu bitaro bidashobora guhemba abakozi babyo. Ni gutomora ko abakozi bafitaniye amasezerano n'ubushikiranganji bw'akazi n'akazi bakora muri ibyo bitaro n'amavuriro ya Anglikani babandanya kuronswa umushahara wabo atangorane n'imwe ibaye. Agahembo kabo katangwa na leta, ariko leta ntaco yigeze ikora kugira ngo ibahe ako gahembo. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.